uri hagati y'abamaze imyaka 16 n'imyaka 20. Rero natwe ingorane twasanze umupfakazi ashobora guhura nazo twabonye ni nkaco kimwe na biriya. Twase gureka kuvuga ko nka byose byavuzwe, natwe twabonye ko iyo umuntu yabuze uwo bubakanye harabaho kunyagwa amatungo mu muryango. Ariko si bose, ariko hariho benshi bibashikira. Nk'akarorero hariho abo twabonye bari mu nzu babana n'umugabo bagaca batangura kuzana abana hirya no hino ngo nuwo yari yaravyaye ariko atari yaramuvuze, kubera uwo mwana bakuze gusumba abandi wasigaranye, kugira ngo bikunde bizohave bigenda uko bavyishakiye. Twabonye yindi ngorane umuntu ashobora guhura nayo, urabura igikundiro mu muryango. Nkuko bari yabavuze si bose, ariko twasanze benshi babura igikundiro mu muryango. Hari naho ucumenga niwe watumye apfa, hari naho ucumenga nta kamaro ukimaze muri uwo muryango, n'abana wari ufise ntibiyumvire ko wababyaranye n'uwo muri uwo muryango. Ikibazo akandi kagorana umuntu ashobora kugira, agasuzugura hariho hose. Umupfakazi ntawe umwubaha, umupfakazi ntawe umukunda. Mu kibano babonye uhagaranye n'umugabo akavuga ngo uramubatwaye, bakagusuzugura bakakwinuba. Ku kazi no ku kazi hari abadukengera kubera ubupfakazi, kubera ubunyakama. Rero twasanze umupfakazi aragira agasuzuguro kenshi ahariho hose, mbere no mw'ishengero. Mwumvise ko Madame Space ariko aratanguza igikorwa ciza cyo gushiraho ministeri y'abapfakazi. Kare ntibahora batwiyumvira. Mboneyeho no kuvuga nti Imana imuhezagira. Ikigira kane, hari umuntu turahura n'ubukene cyane. Hari umuntu apfakara yarazeye umushinga ntaye bari kumwe ari we yakora undi adakora, ugasanga aragize ubukene cyane. Hari aho usanga wakora akazi nahone kaba yabaye, ugasanga ubukene burakwinjiriye cyane. Rero nico twabonye ko ari ingorane umupfakazi akunda guhura nazo. Kandi naho wo bukora ibikorwa byahora bikora abantu babiri, kuza gukora umuntu umwe biragorana cyane. Ikindi twabonye ko habaho uruvugo. Nk'akarorero nka jewe babona mvyibushuku bacaga ati none ujya mupfakaza vyibuha kurya bigenze gute, bagaca bibaza ngo nabagabo mfise ngo bamfata neza ngo nkaca mvyibuha. Urumva rero tuca turonka uruvugo, babona wambaye uberewe ngo nabagabo babiguhaye. Urumva rero uruvugo ni gwishi cyane. Ikindi twabonye ingorane z'umubiri. Umuntu ashobora gupfakara akiri muto. Je nafakaye mfise imyaka 30. Urumva ko ingorane y'umubiri ntubura, kandi ntushobora guca wigenza uko wishakiye ngo nuko wapfakaye ukiri muto. Oya, ucugwana urugamba rugoye cyane. Ariko umubiri wowo uguma ari umubiri, urakuremera ukarukuremera atakuri buwugire, ugasenga niyo Mana yishurira ku gihe cayo, ugacuga umugwana n'uwo mubiri. None twabonye ko ari ingorane umupfakazi ashobora guhura nayo. Twabonye na twebwe ko umupfakazi ashobora kugira ingorane y'indero y'abana. Nibyo twabonye. Mwana harahakubaza igituma atagira abavyeyi. Urumva byo byose biratugora. Murakoze. Uwo umushinga naye twari twicaranye ngaha yavuze ikibazo cyo kubengwa, warashaka akamwanga. Imana ishimwe. Natwe umugwi wacu ni uwo guhera ku mwaka umwe gushika mu myaka 5. Twagiye barabaza ibibazo bigomba bitandukanye gato no mu yindi migwi. Ngenda kurikirana ibyagiye biravugwa. Babajije bati iyo umuntu ashaka gusubira kubaka ugwiwe, mbega akweregwa he? Cya kabiri, iyo umuntu ashaka kandi kubaka ugwiwe, hanyuma iyo bamukoye
belle famille ikamwankira ngo natwe turafise abahungu, ikamwankira kuja ahandi bavuga yuko nabo bafise abahungu bashobora guca bamwikorako. Muri ico gihe ngo yovyifatamwo gute? Mbega iyo umuntu afashe decision yo gusubira kubaka urwiwe akayifata ari mu gihe ashaka kwirinda ubusambanyi canke ubuheyiheyi, hama abana biwe bikabatera umubabaro kuko baba bamukunda badashaka uwundi asubirira mu kibanza cabo. Muri ico gihe yoca avyifatamwo gute? Hanyuma mbega umupfakazi aremerewe kubakana n'umudivorce? Natwe uko twakoranye nk'umugwi w'abatawe n'abatandukanye n'abagabo babo, hari ibibazo dusanzwe duhuriyeko n'abandi mu byo tumaze kumva bavuze, ariko turabivuga. Icambere natwe twavuze, twabonye yuko ikibazo duhura naco bwa mbere ari co kuriha amazu tuba tubayemo. Mu gihe tuba twatandukanye n'abo bagabo, abagabo baraduta mu mazu, hanyuma tugasigara turasufra bitagishoboka ko tuyariha, kandi n'abagabo n'inshuti z'abagabo zikaduta ntizibe zikimenya n'amakuru yacu. Ikintu kigira kabiri twavuze kindi kijanye no kuriha ivy'amashure y'abana mu maminervare, mu bikoresho, usanga ari ibintu bitugora cane. Ikigira gatatu ni kujanye n'ibifungurwa n'ivyambagwa n'ibindi vyose umuntu ashaka gukenera mu buzima bwa misi yose. Ikigira kane kutaronka ubuvuzi bukwiye. Hari igihe usanga umuntu afise ingwara agendana kandi ugasanga imutwara uburyo bwinshi. Muri ico gihe rero biragorana, cyangwa ugasanga afise umwana afise ikibazo c'uburwayi mu buryo bw'ubumuga canke ubundi, ugasanga biragoranye. Kigira gatanu, twabonye yuko bikenerwa ko umuntu ashobora kuronka umutahe kugira ngo bikunde mu buryo bwo kwiteza imbere, ashobore gutunga umuryango wiwe. Kigira gatandatu, biratugora guha indero abana bacu mu gihe turi twenyene, surtout nk'iyo abana bariko barakura canke bageze hagati canke ari bato bato, hose usanga bigoye. Abana baragusuzugura kuko batabona papa wabo. Kigira indwi, bon, kimeze nk'ikibazo sinzi ko ndekure kukibaza. Twavuze yuko abahukanye tumeze nk'abantu bafiriye hejuru, bafiriye hejuru kuko ntitubona inyishu y'ico kibazo, kuko urumva sinzi ukuntu nokivuga neza, mugabo dufiriye hejuru kuko ntituvuga ngo basi twaramubuze, wofuma uba waramubuze utakimubona. Kigira umunani, twavuze ku kintu c'umugabo mudasubiranye. Mu gihe mudasubiranye uheza ko ubuzima bwawe buca buhera uko nyene. Mu gihe wewe wifuza yuko umugabo ngo mushobora gusubirana, ubuzima bwawe buca buherera, kuko hari igihe ngo uvyifuza ariko umugabo wewe ntabe abari hari canke ntagire ico cifuzo, we akaba yariyiciriye izindi nzira, canke akaba yanararongoye n'uyundi ntunabimenye, bakaba bamaze no kuvyara n'abana. Muri ico gihe none vyogenda gute? Umuntu yobaho ubuzima buhe muri ico gihe iyo ka ibaye nk'uko onye? Kigira 9, kubahukwa n'umuntu ari we wese, ku buryo ushobora no gutumberwa n'umwana usa nk'uwo wabyaye, akakubahuka akaza kukudraga. Ikindi kigira 10, abana bacu barahohoterwa mu bandi bana bafise ba papa wabo ku mashure, aho baba bari birashika abana bacu ugasanga barahohotewe. Kigira 11, twavuze yuko abana barakurana ibikomere
byo kutabona base wabo, kutabona abapapa wabo, tukagira ibibazo byinshi, bakabaza igituma papa wabo mwatandukanye, rimwe na rimwe umuntu akabura n'ico yishura. Igice c'indwi havuga ngo canke ga bene data, ntimuzi yuko ivyagezwe biganza umuntu akiriho. Mbariye abazi ivyagezwe, kuko ivyagezwe bihambirira umugore ku mugabo wiwe akiriho. Ariko umugabo wiwe iyo apfuye, umugore aba abohowe ngo ntaganzwe nawe. None rero umugabo wiwe akiriho yorongorwa n'uwundi mugabo, yokwitwa umusambanyikazi. Ariko umugabo wiwe iyo apfuye ntaba akiganzwa n'ivyagezwe, bituma atoba umusambanyikazi naho yorongorwa n'uwundi mugabo. Aya majambo ari hano yiyongera ku majambo ari mu gice c'indwi nyene co mu Bikorino, n'ishengero ry'Ikorino Paulo yarari bigiye ano majambo. Urugo mu mugambi w'Imana, Imana yageze yuko umugabo n'umugore babana ubutakivana. Ivyo biri mu Itanguriro igice ca 2 ku murongo wa 24. Ni kuvuga ngo intumbero y'urugo nuko abantu bubakanye babana ubutakivana. Bibiliya kera bakoresheje imvugo ngo akaramata. Mugabo birashobora gushika kubera ivyizegwa canke kubera ibyo bita harserema, umuntu ariko arya umutima wundi akagomba kumwica, hakabaho gutandukana, umwe akaja kuba iwe uwundi akaja kuba iwe. Iyo ni inzira yo gukiza igufa, iyo ni inzira kandi yo gukinga kugira ngo ntihabe kuvisha amaraso umwe ngo avishe ay'uwundi. Mugabo si inzira ivuga ngo camuvana hanyuma umwe wese aze kurongorana n'uwundi. Bibiliya ntiyemera ibyo kurongora uwundi uwo mwaraganye mwasezeranye akiri mu mubiri akiriho. Bibiliya iremera n'ibyo ko muvana, mugabo Bibiliya ivuga yuko niyo mwavana n'umugabo wawe witwa igisubira muhira, niko bavyita, ngo ntiwemerewe kurongora n'uwundi. Ikintu kiguha uburenganzira bwo kurongora canke kurongorwa n'igihe uwo mwubakanye aba apfuye. Muri ico gihe itegeko ryakugenga riba rikuweho, bwirizwa ryagufata riba rikuweho, ubu rekuriwe kubaka urugo. Mugabo uwuba yatandukanye n'uwo babana, iyo batandukanye ahamagariwe gukora iki? Ca mbere ahamagariwe kwihangana, arosa akaryo ko gusenga wa muntu atazana icumu canke ngo azane umuriro kumuturirira mu nzu. Mugabo arahawe akaryo ko gusenga, akegera Imana ikamutabara. Muri uko gutabara Imana nta kiyinanira. Turafise intahe z'abantu bamaze kubana inyuma y'imyaka 10 bari baravanye, inyuma y'imyaka 11 bari baravanye, kubera hariho uwagiye ku mavi agasenga kandi agakura mu mutwe ibyo byiyumviro by'uko kurongorwa vyihutirwa, hanyuma Imana igahindura wa wundi wiwe bakagaruka bakabana. Rero ni inyishu no kwisunga Bibiliya, nta yindi nyishu ya arrangement numva itari muri Bibiliya no kwisunga ngo ntere intege umuntu yahukanye n'uwo babana kandi akaba kihari. Ndabishuye ico Bibiliya ivuga kandi ukwizera kwacu nako kubakiye kuri Bibiliya. Imana yo mwijuru nibahezagire. Reka rero mpe ikaze abakozi b'Imana Gloriose na Space bazire rimwe kugira ngo umwe avuge uwundi avuge, turabe ko tworungikana mu manza zikurikira. Nizera ko bataza gutevya. Ibindi bibazo byose biri muri bimwe usanga bifitiye inyishu hano, n'ibindi yamaze kuvuga ko n'ibindi biri mu vyigwa bizokurikira. Twagiye twumva ibibazo twagiye tubaza kandi by'ukuri niko biri, nibyo tugenda duhura nabyo. Imana ishimwe. Nagira ndababwire ngo ibi byose mwabajije
ukuyeho ibyo bya mariage ukuyeho ibyo bya mariage by'ukuri nanje naharahuye nabyo ko ugira ubukene ntibikunde ko ushobora gukuvura les besoins z'abana, kuriha inzu, kuriha amaminervale, kwivuza, kwankwa mu muryango, uruvugo, ibyo byose nagiye mpura nabyo nanje. Kandi nta mupfakazi n'umwe atobahura nabyo, ureka guhura na kimwe ugahura n'ikindi. Imana ishimwe. Ariko en general tugenda duhura n'ibyo bibazo. Bivuga ngo iki rero? Bivuga ngo ni hahandi twagaruka tukavuga ngo turabanye nkomezi. Imana ishimwe. Abo twubakanye nibyo baragiye, ariko naho bagiye ubuzima ntibuca buhagarara. Turabandanya urugamba rw'ubuzima. Imana ishimwe. Kandi naho twohamagara bubakanye bakaza ngahari amakupu, ibi bibazo by'uburyo nabo barabifise. Ibibazo by'abana babagora kurera nabo barabifise. Ndazi neza abantu, imiryango myinshi, abana babo basimba ingo, bananiye. Imana ishimwe. Murabyumvaga bene data? Bisigura ngo ni hahandi nababwiye ngo ntituri abantu baca batepeta ngo bace babona yuko turi abantu bo kubabarirwa, abantu bamagorwa. Oya, ntituri bamagorwa. Hamwe na Kristo adushoboza, turashobora kandi kurera abo bana. Biriko biratugora nivyo nkuko biriko biragora abandi. Nanka ko ivyo bibazo biza ngo bice biducinyiza ngo tuce tugenda turavuga ngo ni kubera turi abapfakazi. Oya, si kubera turi abapfakazi. Haleluya. Ubuzima bugenda bugora n'abafise abo bubakana. Icyo twifuza ni iki? Nuko umupfakazi agera ahantu akabona ko by'ukuri nibyo biriko birangora, ariko kandi sisi yubamye. Imana ishimwe. Sisi yubamye. Ndiko ndabivuga gutya, nanje nibwo buzima nabayemwo, n'ubu nibwo ntibayemwo, ubuzima bwo kugwana. Haleluya. Ubuzima bwo kugwana. Reka mvuge ngo ubuzima bwo kwizera. Imana ishimwe. Twizeye ya Mana itabura guseruka. Twizeye ya Mana idatetereza. Twizeye ya Mana ivuga ngo ndi se w'imfuvyi, ndi umugabo w'abapfakazi. Iryo niryo jambo nahagazeko. Ndabwira Imana ngo Mana uri se w'imfuvyi, none vyogenda gute ngo abana bawe babure minerval? Birasaba ko imitima yacu tuyizana, tugakura amaso ku bindi, ariko tugarangamiza uwo mwami yatwise abagore biwe. Imana ishimwe. Ntabwo izodutererana, ariko birasaba yuko ubwacu twitahura, tukabona yuko ntitugowe biriko biratugora nk'abandi bose mu isi. Haleluya. Biriko biratugora nk'abandi bose mu isi. Hariho abagabo n'abagore babura amarwaye, twabyanditse kandi nivyo twese twarabuze amarwaye, ariko uno munsi bikanka ejo bigakunda. Ntihariho abagabo n'abagore babura amarwaye, barahari. Ndashaka yuko dutahana icyiyumviro kivuga ngo biriko biratugora, atari uko turi abapfakazi twagowe. Oya, ariko ari kubera yuko ibintu mu buzima biragoye. Haleluya. Birasaba kandi ko dukura amaboko mu mpuzu tugakora. Haleluya. Tugakora. Niyo mpamvu nizera ko data tugiriye neza, iyi migwi hazobamwe ibintu bikomeye, gufashanya hagati yacu, kwigishanya ingene twokora, kwigishanya icyo twokora. Imana ishimwe. Ariko dufise ibyizigiro kuri uyu mwami Yesu. Haleluya. Akantu kataza ngo tuganye ngo ni kubera umwana arangoye ngo ni kubera ndi umupfakazi. Oya, arangoye nk'uko abandi bana bose bagora. Haleluya.
turiko turumvikana. Murabitahura niyo mpamvu turi abantu bari mu isi igoye kandi dukombata nk'abandi bose twizeye uwo mwami Yesu. Ibindi byose byagiye bigenda bisa kucerekeye mariage ntaco novuga ko gira Gloriose arakitubwira, nanje ndacagwana naco ntawe ndabona nza ngo numve mpemu w'Imana mbariye ngo nuyu. Sindanavyanka 100% kuko Bibiliya irabinyemerera kandi ndacari muto. Niyo yanza haleluya amina. Niyo data atabona ko nkeneye kugira mariage ariko ubuzima bwanje bukakomeza kumuhesha icubahiro ntari mu cyaha. Haleluya amina. Imana ishimwe. Ico ngwanira ni kimwe nuko ntaja mu cyaha. Na data ndamubwira ukabona umubiri ugiye kungora umugabo. Ariko ko bigikunze kunyihanganisha reka nshishikare runo rugendo. Haleluya. Nguwe neza. Imana ishimwe. Nguwe neza. Haleluya. Kandi ngwana nk'abandi bose. Amen. Rero niko numva nobabwira ibisigaye ibibazo twabitwaye turafise group WhatsApp tuvugeneramwo uwo bafise ikibazo twokomeza tukabiganira. Hama ikindi naco iyi mitwaro nukuri ngiye gufukama. Data nanje yarankomeje arandenganisha ivyo arandenganisha uruvugo ubu nukuri naho wovuga ndi vaccine. Mana yanje ushaka utange na communique igikuru nuko noba nziko imbere ya data ndi amina. Ushaka uvuge ko wambonanye abagabo 200 cyangwa ushaka uvuge ko niba ntivye, igikuru ni imigenderanire yanje n'Imana. Ibisigaye by'abantu bafise ururimi baravuga ntitubabuza kuvuga. Wewe gusa raba objectif yawe mu rugo niyihe. Imana ishimwe. Uyu munsi rero tugende by'ukuri tubohotse. Ibi biriko biratugora ariko siko yaturabafakaza n'abandi bose biriko birabagora. Hanyuma Yesu abahezagire abatari muri group WhatsApp bo koza tukabashiramwo kugira ngo dukomeze tuganire. Twama tuganira, twama dusengeranira, twama duhana ijambo. Imana ishimwe. Erega nta kindi dufise ijambo niryo rituyobora, niryo riturongora, niryo ridukomeza. Imana ishimwe. Hamwe rero no kuja ku mavi tukambaza data. Haleluya. Yesu abahezagire cyane.